Niyo nkuru iciye ku masonga ho bamumenyesha makuru vyandika nga mu gihugu cy'u Burundi ibitangaza makuru bitandukanye harimo amaradio n'amateleviziyo ndetse no kumbuga ngurukana bumenyi. Vyose biragaruka ku rupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga yasanzwe yapfuye mu buryo butangaje mu gatondo ko kuri no munsi genekerezo 16 ndamukiza umwaka w'2026. Ni mugihe kandi ari nivyo leta ijeje gutangaza binyuze mu munyamabanga mukuru wa leta cyangwa se umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima. Hari byinshi tuzaza kugaruka ko mbere n'ibiriko biravugwa n'abahinga batandukanye ho mu vya politike ndetse n'ivy'umutekano ndetse n'ico bacinyegeje inyuma y'urupfu rw'uyu mushikiranganje. Ndiniteka n'umunezero ntangere ivyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuzakugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ku biriko biravugwa ku rupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga yo yaraye apfuye mu buryo butangaje. Ni mu gihe benshi bavuga ko ryo barisanganya ariko abandi bakaba bariko baribaza ko urupfu rwe rwaturutse ku bwishanyi bwa mukorewe. Uyu Gabi Bugaga akaba ari umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru yaganye mu mabanga mu mwaka uheze w'2025 kwigenekerezo ya 5 Myandagaro. Imbere yaho yari mu bagize umugwi w'igihugu ujejwe amatora Seni. Urupfu rwe rero rwajemwo igipfungu cinshi muti umushikiranganje yageze hano gute mwijoro. Ikiziga ciwe cicaye mu modoka umuryango uruguruye ukuguru kumwe kuri hanze. Uti none yakoze isanganya yuguruye umuryango w'imodoka nico benshi bariko baribaza. Abandi bati ese yoba yapfuye ari karagerageza gusohoka canke bamwishe baca baza gutereka ikiziga mu modoka. Nivyo benshi bariko baravuga ariko muri kano kanya akaba ariyo nkuru tugiye gukurikirana. Sivyo gusa tuza kugaruka ko muri ano makuru benshi kandi inkuru barayihuza nirekugwa ry'umwe mu bapolisi bari bagisibije cyane nga mu gihugu cy'u Burundi ariwe komiseri Moise Arakaza batazira nyeganyega. Yarekuwe bamwe bati ese yo barekuwe ahawe mission yo kuja kuvutsa ubuzima umushikiranganje. Navyo turaza kubigaruka ko mbere ko ngabakomeye n'ubundi batumwa ko abakomeye. Reka dutangure twumva ivyatangajwe n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima. Hama tuze tubandanya tubageza ko nandi makuru menshi kuri iyi dossier. Republika y'u Burundi irimo waro mwinshi wo kumenyesha abarundi n'amakungu urupfu giturumbuka kumushikiranganje wa leta jeje kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru umushinga ntahe Gabi Bugaga kwabaye umutwenzi wo kuri wa 16 ndamukiza umwaka wa 2026 ahitanywe n'isanganya. Muri kino gihe cy'umubabaro udasanzwe leta y'u Burundi irahojeje umuryango wabuze, irahojeje kandi abagize urwego nshingabikorwa rwa leta y'u Burundi n'abo bari basangiye amabanga mu bushikiranganje imirimo yarasanzwe arongoye hamwe rero n'inshuti ababanyi n'abagenzi eka n'abarundi muri rusange. Leta y'u Burundi izokwama yiruka ubutwari no kwitanga vyagiranga uwo muhisi bigatuma yizerwa na leta mu mirimo myinshi n'amabanga hambaye mu bikorwa yagiye akorera igihugu n'abene gihugu. Imana nimwakire mu bwami bwayo. Ibijyanye n'imigigwa yo gushimirana iteka uwo muhisi bikaba bizomenyeshwa hanyuma. Bigiriwe Igitega kwa 16 ndamukiza umwaka wa 2026 munyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima. Nkuko rero umajije kuvyumviriza mu vyatangajwe n'umuvugizi wa leta cyangwa se umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima, leta nayo yemeje ko umushikiranganje Gabi Bugaga yishwe n'isanganya. Leta rero muri aya makuru yatangaje ntigeze ivuga ingene Gabi Bugaga yari mu murima w'ibigazi mwijoro mu Rubirizi. Ntivuga kandi ingene atawujejwe umutekano yari kumwe na Ministre Bugaga. Ukikiziga cabonetse ngo kijanye mu modoka ukuguru kuri hanze guciye mu idirisha n'umuryango biri mu bituma abantu bibaza vyinshi. Benshi bati harakenewe amatohoza naho atacu yigera shika ko cyane agaruka ku rupfu rw'uyu mushikiranganje yari yaraganywe muri Myandagaro umwaka wa 2025 ndetse na President Varisito Ndayishimiye mu mabanga yo kumushikiranganje yo kumenyesha amakuru ndetse n'ibimenyesha amakuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Imodoka yiwe rero vyaboneka ihagaze neza, nabayibonye ubwa mbere basanze ihagaze neza ariko mu ruhande rumwe rw'iyo modoka bikaboneka ko yononekaye isa niyagonze.
Ikintu catangaje ababibonye ubwa mbere ni uburyo ikiziga ca Gaby Bugaga cari kijanye muri iyo modoka. Mu mwanya wa mbere batarugurura umuryango w'imbere, ukuguru kumwe kwarereta hanze guciye hejuru ku muryango. Benshi bati rero bigenda gute ngo imodoka igira isanganya hama ku ruhande rumwe yononekare iciguma ihagaze neza? Ese yagonze iki muri ivyo bigazi? Bigenda gute ngo igira isanganya hama ukuguru kwe kumwe kugume hanze kurereta? Umushikiranganje yavuye mu rugo banyene atabapolisi bamugendanira. Ni ikibazo benshi bariko baribaza ngo uko biri kose arakenewe amatohoza yimbitse kuri runo rupfu rwa Gaby Bugaga. Hari vyinshi tugiye kugaruka ko duhejeje kuronka muri uno mwanya. Ufyonde subscribe canke s'abone niba utarafyonda kugira ngo tuzocikanwa nadushikiriza. Usangize kandi n'amakuru bagenzi aho bari kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yoba ibiriko biravugwa mu gateka kazi na muntu, politiki, ubutungane, imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. No Mpuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Jerome Niyonzima mutiyamenye gute ko umushikiranganje Gaby Bugaga yahitanywe n'isanganya? Reka ikiba ari cyo kibazo ca mbere dutangurira ko. Uyu mwanya mu Burundi hose havuga urupfu rw'umushikiranganje Gaby Bugaga ajejwe kumenyesha amakuru. Abantu bazindutse babona ikiziga ciwe cicaritswe mu ntebe ku muryango w'imbere w'imodoka yiwe yo mu bwoko bwa Hilux. Imodoka iboneka nk'iyasetswe n'ikindi kintu kuko hari aho yahomberanye. Ikiboneka nuko uruhande ikiziga cicaritswemwo atari rwo rwasetswe. Itangazo rya leta ku rupfu rw'umushikiranganje Gaby Bugaga ngo rateye amakenga. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima ajije gusora itangazo tutoreka gutera ivyatsi. Mu itangazo ryiwe leta y'u Burundi dudurira ko Bugaga yishwe n'isanganya ariko ntibubaho kumera nk'abasigura iryo sanganya ryari ryo. Jerome Niyonzima yaryisanganya gusa nta kindi yarengeje ko. Itangazo rihayagiza ubutwari bw'uwo mushikiranganje rikagira ko rivuga ko imanza zo kumufuba zizomenyeshwa hanyuma. Leta y'u Burundi kaboneka nk'idashaka kumenya icisha umushikiranganje kuko ninavuga icamatohoza yashitse ko muri kano kanya. Urupfu rw'umutegetsi nk'uyu ari ku rwego rw'umushikiranganje atorwa ikiziga mu ishamba ry'ibigazi mu gahinga ko mu Rubirizi rurimo igipfungo cinshi. Ubwa mbere benshi mu byo bariko baragaruka ko ntivyumvikana ingene umushikiranganje yotorwa ikiziga mu bigazi vyo mu Rubirizi nk'uko Omengo no munyagihugu gasanzwe yari gusenya inkwi mw'iryo shamba. Umushikiranganje yareka akora iki mw'ishamba mu gicugu? Canke harabamunize hanyuma babandanya na filime yo guhuvya amatohoza mu kuhazana ikiziga. Ubwa kabiri ni gute umushikiranganje yo kwigendana mu gicugu kandi afise abamugendanira bamurindira umutekano? Gushika uyu mwanya umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye ngo bamuhitishijemwo kuguma ahoze kuko bohava bisanga bariko bavuga menshi. Ingabo zajejwe ubuzima bwa Gaby Bugaga zari hehe mwijoro? Ese umuvugizi wazo ko yahoze nukubera iki? Ubwa gatatu kuvyo benshi bariko baribaza ni kuko itangazo rya leta rivuga ko ryamaze kumenya ukuri kucishiye umushikiranganje ariko ntiribisigure. Kutubwira ko umushikiranganje yishwe n'isanganya, iryo sanganya ni isanganya nyabaki. Amasanganya aratandukanye nk'uko benshi babizi cyane ndetse vyagiye binavugwa ku bategetsi batandukanye bagiye bapfa hanyuma bagatangazwa ko bishwe n'amasanganya. Jerome Niyonzima yamenye gute ko ari isanganya? Canke yawe itegeko ryo kwandika ko ari isanganya acandika uko nyene? Mbe amatohoza azokugwa kugwo rupfu canke ababikoze baraciga neza uwo kubihenurirako? Ngiyo bija hose leta nive mu gace ribwira abarundi cisha umushikiranganje wabo. Leta yamizi ko mu gihe yanse gutanga umuco abantu baca bawironderera ubutegetsi bugatangura kuvuga ayamuhengo n'abansi b'igihugu. Prosper Ntahorwamiye yabesha abarundi mu mwaka wa 2020 ko president Nkurunziza yatanywe n'ihagarara ry'umutima. Yabivuze ngabizi ko atubeshe kuko umuntu wese apfuye umutima urahagarara. Abarundi bahavuye bamenya ko yahawe ishano. Uvuze ko Nkurunziza yahawe ishano rero wese yitwa umwansi w'igihugu. Leta yaranse gutanga umuco ariko abarundi barawirondereye. General Adolphe Nshimirimana ajeje kuraswa mu mwaka wa 2015, President Nkurunziza yaciye atangaza ku radio k'amatohoza azoba yaheze mu ndwi zibiri. Ayo matohoza n'ubu ntarahera kuva mu mwaka wa 2015 kandi mu mvuga ifobetse atarinze kudoma ko harabo yameze nk'ukurikiza ko aribo bahekuye igisirikare, ariko mu nyuma abarundi barirondereye ukuri. Ubisha Adolphe Nshimirimana niwe yanyarukiye guhayagiza ubutwari bwe ku radio. Umwasi wa Hussein Rajabu yateguye ibikorwa vyo kumusigira karangi mu cumba yararamwe mu mpimba, maze Rajabu yongoregwa ko hateguye gusigwa irangi ririmo bumara.
hari hasigaye ko abahutu baca bahendwa ko Rajabu yahuye canke umutima wiwe wahagaze. Abandi bati harya habuze gato ngo tubwirwe ko Bunyoni nawe basanze yiyahuye. Ngo leta nishaka ko abamatoza kucisha umushikiranganje ariko ni abarundi bikorera ayo matohoza, muzumva ngo ubutegetsi buboroga buvuga ko abo bose bariko barakora ayo matohoza ari abansi b'igihugu. Nkuko kandi benshi bariko barabihuza urupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga ruriko rurahuzwa n'irekurwa rya Colonel Moise Arakaza batazira nyeganyega uyavuzwe mu mabi menshi atagira izina, nawe yarekuwe ku munsi w'ejo hari kwigenekerezo ya 15 Ndamukiza uyu mwaka wa 2026. Colonel Moise Arakaza batazira nyeganyega yasohotse ku munsi w'ejo iborero rikuru rya Bururi. Uyu yari yahagaritswe mu kwezi k'umunani k'umwaka wa 2025 yagirizwa urudandazwa rwa magendo rw'ibitoro. Wera amaze amezi 8 mwibohero. Moise Arakaza bataziranyeganyega azwi mu mabi yakoze arongoye igipolisi mu makomine atari make y'u Burundi muri Matana, Bururi, Mugamba, Kabezi, Rumonge, Kabarore, Bwero ndetse n'ahandi. Aho yaciye hose yaranzwe no kwica abanyamahanga, kubaboreza igufa, kubapfungira ubusa ndetse no kubaka ibiturire. Aho yaciye hose yavuga ko ashigikiwe nabo hejuru cyane na cyane President Ndayishimiye. Ifungwa ryiwe ryari ryatangaje benshi kuko yari nakogwako mu gihe abandi bahora birukanwa mu gipolisi nyuma y'amezi 6 bapfunzwe we gushika ubu nta ngingo umukura yigeze ishigwa habona. Birashoboka rwose ko vuba azo yasubire gutoteza abarundi ngo narirya himirije amatora yo mu mwaka uza, ngo yoba yasohowe muri iryo bohero kugira ngo ategurwe nk'igikoresho kizokwifashishwa mu matora y'umwaka uza w'2027 akaba ari amatora azoba arimwo umukuru w'igihugu azaba ari umukuru w'igihugu. Moise Arakaza rero yavuzwe muri byinshi. Uyu Moise Arakaza yahagaritswe mu mwaka uheze. Inkuru ivyemeza yavuze ko yahagaritswe. Inkuru ivuga ihagarikwa ry'intwazangabo mu gipolisi Moise Arakaza bataziranyeganyega yahavuye yemezwa nabo mu nzego z'umutekano. Ico benshi twavuye tumenya nuko we ico gatahagarikiwe mu Rumonge ahubwo kugeza mu masaha yigiye imbere yarapfungiwe mu gasho ka police judiciaire Bujumbura. Niho yabanje kujanwa. Moise Arakaza yariko yagirizwa urudandazo rwa magendo rw'ibitoro. Amasoko yacu mu Rumonge ico gihe yatumenyeshe ko senere nkuru ya Rumonge yarejeje gucira urubanza rw'ikibiriraho abagabo babiri bari bafatanywe hirya bari bafatanywe amaritiro 140 y'igitoro. Ndagijimana Paul na Tuyihimbaze Asumani bari bafatiwe ahitwa Mutambara muri komine Rumonge bafise imodoka banyegejemo igikono gishobora kwakira amaritiro arenga 500 y'igitoro. Bano bagabo ubwabo biyemereye ko bakora urudandazo rwa magendo rw'ibitoro, baca bamenyesha ko ari abakozi ba Colonel Moise Arakaza bataziranyeganyega. Senari yaciriye umwe wese muri abo bagabo gupfunga umwaka no kuri hadabu ry'umiliyoni w'amafaranga y'amarundi. Imodoka bakoresha ico gihe yarafashwe ndetse habwa leta. Igitoro naco nyene kiragurishwa amafaranga yacu ashirwa mu kigaga ca leta. Umwe mu bari bazi ibikorwa vya komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega ico gihe yatubwiye ko vyari bisanzwe bizwi ko iyo ntwazangabo mu gipolisi ko rudandazo rwa magendo rw'ibitoro. Ngo yatangajwe ubwo n'ingene ubu ariho biyumviye kumufata. Aho yagize ati Nyeganyega yarasanzwe azwi ko adandaza igitoro ca magendo yakirangura imanyovu muri Tanzania akacinjiza aciye ku mupaka wa Mugina mu Mabanda. Kenshi rero yakoresha abakozi ariko nawe nyene rimwe na rimwe haraho yafatirya Mugina aciye mu Mabanda agiye manyovu ku mupaka wa Burundi na Tanzania. Yahorera abanza kuja kukibikiwe mu Mayange ku Mayange muri komine Nyanzarake. Ivyo nta numwe atarabizi ko Mugina. Nkuko amakuru aturuka mu banyagihugu avuga ico gihe benshi bariko baribaza koko niba komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega azohanwa. Icyatangaje benshi muri urwo rubanza rwabaye ningene abakozi bacira urubanza ikibiriraho ariko mukoresha wa Moise Arakaza bataziranyeganyega we akaba atarigeze ahamagagwa muri urwo rubanza. Senayo nkuru ya Rumonge ngo yashoboye kwitwaza ko idafise ububasha bwo gucira urubanza intwazangabo y'ipete rya Colonel kuko yo urubanza rwayo ruhera muri Cour d'appel. Ariko mu mategeko mu gihe umwe mu basangiye icaha afise ico bita privilege de juridiction bose baca bajanwa muri senare ishobora kwakira urwo rubanza. Kumanyagura urubanza rero rumwe rukavamwe imanza zibiri zidasa nivyo vyavyaye ko hahanwa abo bashoferi batoya nyene ko batuma we ntagire icaha yagira mbere akaba narekuwe asubira mu gipolisi. Uyu Moise Arakaza nkuko twabigarutse ko yaravuzwe mu mabi menshi cyane harimo ubwicanyi yakoreye mu makomine atari make nka Matana, Bururi, Mugamba, Kabezi, Karo ndetse n'ahandi.
Moise arakaza kandi ntiyigeze hanegwa ubwo bubisha, aho yaciye hose yama yigamba ko ashigikiwe n'abo hejuru ku buryo atawamukorako. Akiri muri Kabarore ho yavuga ko ashigikiwe na Perezida Evariste Ndayishimiye gushika naho zimwe mu ndongozi harimo n'abastanteri batinya kugira ico bavuze kuri komiseri Moise arakaza batazira nyeganyega, kubera ko akenshi bavuga yuko bashobora kuhahurira n'ibintu bitari vyiza cane. Ni mugihe kandi arandi makuru ariko aravugwa, aho benshi bariko baribaza aho iperereza ryoba ryarashize umusirikare Alexandre Iradukunda. Deuxième classe Alexandre Iradukunda ni umusudo w'imyaka 21 avuga ku mutumba wa Muhogoti, komine Rusaka mu ntara ya Mwaro yahahora. Uwo ni komine Mwaro mu ntara ya Gitega. Alexandre benshi bamuzi ku izina rya Lionel, yinjiye igisirikare cy'u Burundi mu mwaka wa 2021, akaba afise matricule numero matricule HR 99114. Uyu kandi yari amaze igihe mu myimenyerezo ya gisirikare ahitwa ku Mudubugu. Abe bakavuga ko batazi irengero ry'wabo kuva mu ntango za ntwarante uyu mwaka wa 2026. Reka tugaruke ku ibugu irengero rya Alexandre Iradukunda. Abagenzi ba Alexandre Iradukunda bavuga ko uyu musirikare yagize isanganya reka nyonga kamyo y'abasoda. Ico gihe yarababaje arahongoka amenyo. Yagumye asaba uruhushya rwo kuja kwivuza, abebarutse abamenyesha ko yimirije kuronka uruhushya rwo kuja i Bujumbura kwivuza, aho hari igenekerezo ya 4 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2026. Kuva igenekerezo ya 6 Ruhuhuma uyu mwaka abiwe ntibigeze basubira kumutora ku murongo we wa WhatsApp. Bagumye baza ko yoba arahadafata canke ko yoba ari mu kazi kenshi. Bagiye kubona hari ikibazo gikomeye ari uko atitavye ubugeni bwa mukuru we kugenekerezo y'indwi ntwarante uyu mwaka wa 2026. Abe bamenye ko Iradukunda nyurujwe ari uko bisomye mu nkuru ya King Umurundi Freedom. Urubuga King Umurundi Freedom rukemeza ko umusirikare Alexandre Iradukunda nyurujwe n'iperereza. Urwo rubuga rwemeza ko Alexandre Iradukunda nyurujwe ku igenekerezo ya 18 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2026 mu gisagara ca Bujumbura mu gihe yaragiye kwivuza. Urwo rubuga rugira ruti: amasoko yacu yemeza ko Iradukunda Alexandre yamanutse arashika mu gisagara ca Bujumbura, ariko agishika hagati mu gisagara centre ville yaciye afatwa n'abakozi b'iperereza baca bamwambika igitambaro mu maso, bamwuriza imodoka barimwo baca baramutwara ahantu hataramenyekana gushika uno munsi. Amasoko yacu abandanya yemeza ko uwo musirikare yoba yafashwe yagezwa ko yigwaje ngo kugira aje gukorana n'umuhari M23 ugwanya leta ya Kongo. Nimba koko ari byo vyatumye afatwa, vya bigoye gutahura mu gihe aho yatwarirwa ku Mudubugu babonye kagwaye kandi bikenewe ko yaje kwivuriza i Bujumbura, bagaheza bakamuha ugo ruhusha. Abiwe rero baramurondereje hose barabura. Kuva baronsa amakuru avuga inyiruzwa rya deuxième classe Alexandre Iradukunda, abiwe ntako batakoze ngo bamurondeze. Wagiye kubaza muri centre de formation de Mudubugu, yishuye ko Alexandre Iradukunda agiye kwivuza ataragaruka. Abiwe iyo nkuru yarabateye ubwoba. Hari umugenzi yabaje mu iperereza cyangwa se muri documentation, bamwishuye ko Alexandre Iradukunda atigeze aja kwimwiperereza. Uwagiye muri police militaire nawe nyene yishuye ko atari yari. Kuva ubwo abiwe barihebuye nta gakuru kwabo bafise. Ngarera amakuru yaragazwe ko muri kano kanya ufyende subscribe cyangwa se abone niba utarafyinda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenzi aho bari kugira ngo nabo baje barabo mu bambira bashikirwa n'abiriko biravugwa bigazwe ku ngamba mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Muhuza TV Imana iba hezagire.